uréconcilier gute ivyo bintu bibiri en même temps twarose agakiza pour l'éternité et en même temps nous devrons persévérer kugira ngo tukabandanye. hariho verse dukunda gukoresha ivuga ngo nimeshwe neza yuko iyatanguje kuba muri twebwe izogira gute izogisozera mu Faransa bavuga izogishikana à la perfection siko à la perfection ngira ya rero rimwe na rimwe haraho twibaza ico gikorwa ariko aravuga n'ishengero rishasha donc Imana izotuza ishengero je veux dire i bâtiment donc izokwameza n'abakiriya izokwameza n'igiriki mugabo yako aravuga ivyerekeye agakiza Imana yaravuga igikorwa muri jewe c'agakiza izogishikana muri perfection. Haleluya. Imana nimba imyaka 5 iheze yaradesize yuko nkwiye kwakira agakiza, yaradesize aussi yuko izogashikana à la perfection. Haleluya. Kandi Imana ni Imana itananirwa. Haleluya. Nta bugaba muri jewe, nta kutumvira muri jewe ushobora kurengera ubushobozi bw'Imana. Imana nimba yaradesize kuma agakiza izogashikana muri perfection. Haleluya. Na kare tuvuga ko twahawe ubugingo butagira ikibi adashira, ayo majambo asiyore kugira iki kuja mw'ijoro. Haleluya. Turiko ariko kandi hariho abashaka bati nimba ndi assuré donc bayeho mu buntu ushobora gukora ivyaha ko nshaka, Imana yampaye agakiza izomubarira nzogenda mw'ijuru nta kibazo. Muga siko Bibiliya niko apotre ariko aravuga kare, siko biritubwira iti ahubwo nyabuna mu ntambuko ugwana misi yose yo kwizera, mu ntambuko ugwana misi yose yo kwiyumvira, niho werekana yuko by'ukuri abo gakiza wagahawe. Nimba ata kintu cerekana yuko uri kura strugglinga, uri kura mwigana kugira ngo wizere, kugira ngo ugendere mu kwizera, kugira ngo ugendere mu kumvira Imana, nta cerekana yuko wakijijwe. Tumenyesha yuko azokorera muri twe gashitsa ikintu gikorwa ku iherezo. Rero mbese zikatubwira yuko on doit aussi travailler à notre salut. 2 Philippiens chapitre 2 verset 12 à 13.